mu kibuga nkina ndumwe ninaje mfise agapira nk'ururimi nije ndumwe wewe uburakurikira imisi baye myinshi ari je ngi umugore wawe urazi ko ndamubasha kubera ubujuju bwawe arakubesha gukunda kubera inzara ntiyari kukugisha encore diaspora reka kaba uyu munsi nkubwiza ukuri iyo utamuri hafi bihe byose mba ndahari igituvomerera ndurira nkirira ivyamwa solution sayo maheri kibaza afise n'umwumwa erega sumuzamu muri kajya kazu panza nkeneye ndahamusanga singombwa ngo agende hanze ivyo umugore wawe nasanze binancanga kuko akunda inkoni yanje n'ingene mutabatanga ugerageje kumva content iyo ndirimbo nishira mu kibanza cy'umu diaspora afise umuryango ngaha mugabo yawutaye urumva akoresha amahera kugira ngo awubake rero ndiko ndamwibutsa neza yuko presence yiwe uko biri kose irakenewe rero nambi tariki iraboneka basireka ndamubera nambu ufise umuryango ngaha ukabumara imyaka 4-5 utawukubitiye ko ngo urabe umenye neza yuko hari abajene bahari kandi bari magabo bakubera iyi ndirimbo igenda isohora naronse message nyinshi z'abagore baba diaspora abanantukasha ngo watumeneye ubufungura ka ibintu nyene nk'ivyo urabona kubera iki urumva nabavuga ibintu bari barahishije igihe kirekire inspiration yavuye he kaka kujya nakubwiye hari igihe bishikiyo ntembere nkicarana n'abantu hari igihe umva umugenzi ariko arigamba ati ngo nakayigira ngo ari hariya canke mi pale ndo nipo nije ndamwubakiye udahari n'amahoro kuko ndamukwakwanya iyo uje mu buzitiro ubuje kutujaganya udufaranga umuha ubu nitwo tunyorora na kari kambi muboha arazi ndayirekura ca gitanda wagura nico ndamubagirako kuri uzohamba ishati tayari naramaseko uratwengukanika ivyo vyinyuka mwanikira utazi iyo yumva icyaka ko ari je ndamuturira uburyohe bw'ububisha yaramaze kumenyera nimuzi wamwambitse nije ndazimwambura umufata nk'irigi nkamwirira nk'umurete kuko akunda jigijigi navyo mbikorana umwete ibuka mu rubibe yuko wahasize umwungu urasimba uzura bukuntu ndamumarirungu ikosa mukora murakwa mugatangaha mwese aba diaspora mungo zanyu nitwe twaha ashatse icuma nditicha muryohereza ndamusavye kumpake yarazi nivyo binkomeza ndamuragiza inkoni kuko yikundira ndende ndamugwijije na solution ntora ni mwende. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Step Media, channel focus for this industry Abuja Flavor. Chekinya mukuru chima kibazanira bishamvuga muri industry Abuja Flavor. Mutuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana hamadusubira dukengurukira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are turakunda cyane kandi big up sana kuri support y'amutwereka kumezi make gusa tumaze dukora turamaze gushika ku indi step itari ntoyi cyane birashobora ku mutima kandi birashobora ku muhati. Yes right now ndakubwira ati kuri mikuru kumuna Beni Bande Kamesike professional mutumira nje witeka uraza kumumenya kandi nari benshi baramu ari wagusora igisaso ari wagusora song novuga iyo yarakunzwe n'abantu benshi cyane twiste kuvuga novuga mu baririmbyi bacu twiste kuvuga nka Mugani Desire Big Farias yarigeze cyayivuga ko ati vraiment ngoma kali sana akubwira ati aba diaspora no masana yes ni Mark Farah nakubwira ati diaspora diaspora bubahwe sana aho ari hose ni muri mu diaspora big up sana reka ndabo mwanya rero Mark Farah abaramutse hanyuma tutangura ikiganiro nyacu Mark Farah vipi bro salama. Uko sawa? Mfugaji wa Abuja Flavor. Ni Mark Farah right here. Ndaramukija bakunzi ba Step Media na cyane ko ari ryambere mbonetse kuri no TV, so I'm so happy kabisa. Ndababwira yuko ari muri bamwe barantera ivyiyumvira cyane abwira ati Beni genda utanguze novuga inzira yawe kugira ngo natwe bw'abajene dushikirwe na cyane kubera ko uri umwe mu bantu bashigikira ugwaruka kandi uri umwe mu bantu baca mu nzira nziza ituma ugwaruka rugiza aho ruvana aho rushitse kabisa. Rero kubona iterambere ryanyu kubona ivyo muri ko murakora vraiment numva umengo ndabinezererewe cyane kabisa gushika nino sahani baza yuko ndacabashigikira kandi ndacakunda ivyo mukora as long as ari ryambere mbonetse ngaha mugabo abandi baraboneka ni bon kuko turi benshi twifuza kuza turahabwa amahigwe nkaya kabisa nibaza yuko mwabitanguye kandi mubandanya mukibikora. Yes, uni Mark Farah nakubwira ati arabishima cyane kandi bimeze neza cyane kandi aranudutera intege. Yes, nari vyiza cyane Mark Farah vipi sasa ndugu yangu? Meze neza Imana irahezagira Fugaji wa Abuja Flavor urabona ko atakibazo na kimwe dufise rero nibaza yuko niteka ridasanzwe kuba turi ngaho uyu mwanya kabisa. Yes, novuga ari muri bamwe babaririmbyi novuga bo baratewe intege canke bo barashigikiwe canke bo banovuga barafashwe kuboko novuga na be face on the flow
tuvuze burya twatuvuze nabi oya ntimuvuze nabi mugabo dutahure yuko twese twahuye nk'abaririmbyi kandi ndashima kuko twakoranye nk'abaririmbyi afise ico yamfashije nanje mfise ico naterereye nibasa rero yego nuko isiyo ni bakufara yes bro you know musije ku bwanje nashimye ko dukorana uvuga aka interview k'iminota mike karyoje kandi nuvuga gafise n'ivyumvire kandi kubakana muri societe narifuje ko no kurondera ariko bivanye n'umwanya wawe bivanye n'igihe kumbure tutari tuzi ivyo urimwo twavuze ati reka tubanze tubangire gato turindire kumbure makufara ni yaba disponible canke ni yaba ebo bizogenda neza dukora ikiganiro yes ku bwanje narimvira ibibazo byinshi cyane waraduhaye song nuvuga yitwa Diaspora ni Diaspora Diaspora iri kuri YouTube yande nuvuga makufara yandike yuko Diaspora by Mark Pharaon kuri YouTube arayibona neza. Yes ni song yarakunzwe n'abantu benshi cyane nuvuga n'abantu benshi baragize no icyo bayivuze ko n'abaririmbyi nuvuga basanzwe baranatanguriye benshi mu muziki baragize icyo bayivuze ko na cyane n'abaririmbyi benshi musanzwe maratanguye nuvuga career hamwe n'umuziki narabonye umenga baragize icyo bayivuze ko ariko ku rundi ruhande umuntu acayibaza ati mbega Mark Pharaon arasohoye indirimbo abantu barayikunze media tuwa hatuoni kaka media tuwa nayo twigeze tubona abantu benshi twari baje ibibazo byinshi ati mbega Mark Pharaon ni kibazo cyahi yagize burya bivanye n'ivyo yaririmbye burya anye ntivyo byaramuzaniye ingorane ku buryo agira n'ubwoba bwo kuja no kwiradiyo nibaza yuko vyari muri iyo nzira nyene kubera ko igihe cyose nsohoye indirimbo ndagerageza kwironderera media tour cyane ku maradio mugabo iyi sinigeze ndabikora ni radio nari ntanguranye gukorana nazo urumva bace bafata izindi ngingo zuka indirimbo maybe tovuzwa yego mugabo ndashima Imana kuko buri radio yose ifise ukungeneye organizwe rero nibaza yuko hari abadatahura uyu muziki nkuko twebwe tutahura canke abandi batawutahura rero biri muri iyo nzira nyene ntigeze mboneka cyane urumva nashatse kureka kwanza abantu babanze bayumve biha umwanya wo guha ubwenge bwabo kugira ngo batahure ikiririmbye rero ngiye kubona abantu bamaze kwitahura gushika nino saha nibaze ko hari indirimbo abantu baguma yani uko buca niko igenda iraduga urabona binyereka rero ko abantu uko bukene uko bwije ariko bagenda barayitahura rero niyo mpamvu nacenda bitangura kubera ko ubu sindiko ndakoresha inguvu nyinshi kugira ngo ndabasigurira abantu deje ubutumwa barabutahuye kugira ngo tuje mu kiganiro nyaco neza tuvuge ivyo abantu bomva kumbere hari umuntu yoba atarayumva gushika kuri no mwanga novuga like tugira kapela kadogo tu ataka dakika 5 ataka ka sekondi 5 yo mu kibuga nkina ndumwe ni naje mfise agapira nk'ururimi nije ndumwe wewe wubura kurikira imisi baye myinshi ari je ngi umugore wawe urazi ko ndamubasha kubera ubujuju bwawe arakubesha gukunda kubera inzara ntiyari kukugisha encore diaspora reka kaba uyu munsi nkubwiza ukuri iyo utamuri hafi bihe byose mba ndahari igituvomerera ndurira nkirira ivyamwa solution sayo maheri kibaza afise n'umwumwa erega sumuzamu muri kajya kazu panza nkeneye ndahamusanga singombwa ngo agende hanze ivyo umugore wawe nasanze binancanga kuko akunda inkoni yanje n'ingene mutabatanga anyita pirato mushize ku musaraba nitwaza n'ico mujyanje ndiko ndamuzibagura nivo akunda inkoni yawe nakise nico umurya n'ingene ndamutabatanga it's all about hip hop ni hip hop it's about hip hop kandi nibaze yuko hip hop tugizwe na ama content urabona rero ko nabitanguye deje kabisa ni wewe mazi imisi murira umugore ugerageje kumva content iyo ndirimbo nishira mu kibanza cy'umu diaspora afise umuryango ngaha mugabo yawutaye urumva akoresha amahera kugira ngo awubake rero ndiko ndamwibutsa neza yuko presence yiwe uko biri kose irakenewe rero nambi tariki iraboneka basireka ndamubera nabundi buhinga ati rero diaspora rero basize nuvuga abagore babo ino bakamara igihe kirekire hari yarumva rero ntaco banze novuga yuko namakosa ntaco banze kandi ibisi ndiko ndabivuga ku gucyoza kugira gute ahubwo ndiko ndahanura abantu bazi ivyingo n'imiryango ngira baranabindusha ivyo rero ndabibayemwo tubibona henshi tuvyumva henshi biraca ku ma social media nibaze yuko atabubeshi burimwo namba ufise umuryango ngaha ukabumara imyaka 4-5 utawukubitiye ko ngurabe umenye neza yuko hari abajene bahari kandi bari magabo bakubera
yes ivyo twaba tubikora novuga mu biganiro byinshi tugira amadeba n'abantu benshi bagiye batandukanye ati mbega amour à distance ça existe bakavuga ati ivyo bintu vraiment biragoye cyane abandi bakavuga ati biroroshe ahubwo biranakunda bivanye ku bantu bumvikana imitima yabo bivanye na confiance ariko ku rundi ruhande tubiravye Macpharaon twambaye mibiri je sinumva yuko umuntu yoba ari kure kuvyo bifunctionaga mute niyo mpamvu rero ngomba ndaguciremwo gatoya mwijambo bwa Imana ishimwe kubikuri hejeje kandi ukaba ubajije so ikintu kimwe kihari ni ikintu cyo kubona neza yuko urugo worusanisha n'ibindi bintu yose irevre uburyo burahari ntacyo ubona umudama kuburana mugabo uko biri kose burya presence nico kintu kiba cyaratumye ava muhiri wabo agukurikira wewe kuko iwabo yarajya iwabo yaramesa iwabo kuko no muri ndirimbo mvuga ngo erega sumuzamu muri kajya kazi upanze ngo wibwira ko ari umukozi kubera umuha byose ibi nabiriya nini mugabo wibuke neza yuko nawe wagukeneye so bivuze neza yuko presence nico kintu ca mbere jewe mbona gikonta muntu uzenye mu rugo rero ico namba kidahari sawa ntaco reka bakuzurize hama wowe ube umusponsor uzura sponsor problème ça gisa rero kurundi ruhande Macpharaon ariko si bose bimeze uko nibaza yuko Ben urazi ndagutera inkuru iyi ndirimbo igenda isohora naronse message nyinshi z'abagore baba diaspora banantukasha ngo watumeneye ubufunguraka ibintu nyene nk'ivyo urabona kubera iki urumva nabavugiye ibintu bari barahishije igihe kirekire bituma abagabo babo yani bakanguka you see rero nibaza yuko ico jewe nakoze ku ruhande rw'abagabo bari hariya hari benshi bemeranije na jewe baravuga twobiri kose wakoze ikintu ciza kandi twebwe turagushigikiye nubwo werekeza kuri twebwe ntiwaducyogeje ahubwo waraduhanuye rero umuntu yumvise so nibaza yuko natahuwe mu mpande zose zitandukanye umwe wese uko abibona cyangwa uko avyumva yes urazi ko ari ngo nyinshi cyane nuvuga turetse imyaka 3 gusa novuga ibintu by'aba diaspora bivumye cyane ko urabona ko atamyaka 5 irahera cyane ibintu byo kugira ama mariage abantu baza bari benshi cyane baza kugira ama mariage ngaha aziko ari ngo nyinshi cyane zatandukanye biciye muri iyo nzira ugasanga umulotipe araje kugira mariage n'umuntu aragiye hariya kumbe umukobwa afite yundi mutipino cyane usanga umutipe aragiye hariya umukobwa asigaye ino kumbe asigaye mu bindi bintu asigaye aduma muzare na hariya hagahura na ba CK professional hariya aba Beni barabaki wanaribisha mazingira lotipe akagumaza yibaza ko ibintu bimeze neza mugaruchi ugaruka kule mwe wa Pharaon aje kubwira ati wewe unaenda huko unakaa kumbe unabaki una sponsor huko tunafanya Spain afu ndakunda hari umustar uhereza indirimbo ngo ntaguhenda iganda afise umwana avutse n'uwi wanje isi rero ugiye kuraba benshi barazino ndavuga ngo ni yaguha kucamwa umenye ko ari jewe nakibanjeko uri kurumva rero ntaguhenda iganda afise umwana avuze n'uwi wanje rero bivuze iki hari gihe azino agashikira kurya gatunda mama ntacyo twase ugaje usanga jewe namutanze urumva narayenda kariye bifo rero icamwa kije kuboneka canka amatunda aje kuboneka kibaza yuko bebe ari zambuto yateragira kumbe jewe nateye kuva imbere y'igihe ragiye kwimbura usanga yimbuye ivyo wanje buyu ugaje usanga rero probleme sana ararereye undi muntu kabisa rero ico kibazo kirahari mu ngo nyinshi z'abantu nkabo si bose bameze gutyo mu ba diaspora hari ababitawe canka ababitawe mugabo ingeso ziri muri ako kagwi nibaza yuko benshi izo ngorane zo zisangaho kabisa gisino n'igike ucuhanura nuvuga muri society ku bantu baba barabitahuye nabi kuko amatwa asubira nuko nuvuga abantu ariyo partie yabamwe urumva ngo babitubwiye avuga ati ari abantu batavyakire neza hari abandi bakubwira ati ahubwo Pharaon waragize icyo ukoze kabisa waradukebuye mbega nigiki ucubwira nuvuga society na cyane cyane bivanye n'indirimbo bo watwandikiye ncendonga na message muri phone umengo turiko turaca live so novuga yuko ikintu nobabwira umwe wese uko yayitahuye ndabishima Imana kubera ko even positive comment negative comment so narabinezererewe cyane kubera ko jewe nakoze niteze neza yuko nzoronka izo mpande zose kandi rero nico canyeretse yuko nakoze ikintu kinini ya cyane sawa rero tugiye ku bantu bayakiriye nabi nibaza yuko ari abantu badatahura hip hop kandi badatahura ama content ico nkunda kubwira abantu twebwe tudandaza content isumuziki sawa yaba ndandaza umuziki nari kumubwira producer ati nkubitira urubiti rutambika
amaje no guma gusa nishiramo diaspora mugabo sico nashatse navuze ati jewe nshaka content igende so nibaza yuko rero nibatahure yuko turiko turabikora as a hip hop as artist rero batahure neza yuko kujya abakinyi b'amafilme babikora bagatahurwa ubwo iyo ndabicisha muri filme nibaze yuko ntari gutahurwa nabi bari gutahura yuko ari ibintu nyene movie abantu bakina rero nibatahure nibi ko ari ibintu abantu baririmba mugabo bihari muri society rero nico no basaba abantu badutahure kuko n'inyuma y'iyi diaspora hagiye kuza content zikomeye kurusha diaspora nukuri kwiba rero nibatatahura yuko turiko turakora music as a rappers bizobagora cyane so nico no basaba gusa guys ariko kuri ndi ruhande ati rero twavuze gato ariko ntitwashimye umwanya ntitwaronse umwanya wo kubivuga ko cyane ariko reka tugisubireko nikina navuze ati warakoze soro indirimbo harahira igihe kitari gito utagira novuga media tour kumbure hoba harabaye iki ni impamvu yahe nuvugaga Mark Pharaon kugira ngo nihabe nuvuga ama media tour abandi bakibaza ati mbega Mark Pharaon bujyanye ntibararonse ama message z'abantu nuvuga bamutera ubwoba mbega byari bimeze gutega Mark Pharaon umwanya nuvuga indirimbo y'abantu bari batanguye kuyikunda uturapotera media tour hakuna na ngoma ni nzuri tukikibaza ibibazo byinshi cyane Mark Pharaon as long as ndimvuga kuri sinibaza yuko imvuga kuri gizwe n'ubwoba ntabwo mfise ababigerageje nabo niba abandi baje mu nzira zo za negative comment kujya nabikubwiye rero mu musaruro jewe nari nkeneye kuronka negative comment byari birimo rero igihe cyose nazironse nabonye umengo ni success na ronse rero abantu nk'abo barabonetse kubera ko ugerageje no kuraba mu commentaire hari abantu bibaza yuko maybe ngahi wacu tudatahugwa iki so je ndizera neza yuko no mu bantu badukuriye mu ndongozi ziratahura no muziki kabisa hari ama comment nabonye baragufunga ndiko ndabivuga kubera ko narasomye comment nyinshi mugabo abandi bakambwira ati man wakoze ikintu ciza man wubahwe man nuku rero vyaje kunyereka iki buri umuntu wese arafise kumwe nafata ibintu mugabo igihe wa commence kuri rya ndirimbo n'inzigo rega ari abantu bashoboye kubona iri kiragenda cyane baca babishiramwe inzigo bashaka kunyereka neza yuko razimiye natagaye mugabo azirongazi nari nzi yuko nakoze ikintu ciza commentaire nkizo zazintera ubwoba ahubwo zambera fondation yo kubona neza yuko ahubwo ngerero kongereza na kabiri canke gatatu kabisa guys yo ni Mark Pharaon turi kumwe akubwira ati diaspora mwebwe unuvuga uri hanze ariko kuri ndorande twumvira indirimbo twumva umenga wavuze diaspora ku ruhande rw'umugabo ariko ku ruhande rw'umugore nitwigize twumva kintu na kimwe umugore wo mu diaspora afise nuvuga umugabo ino mu nibaza yuko ino ndirimbo iyo mvuga ati ngomba ndayice mu ntuze azose nari kugira nama party arenga 10 nari kugira party ya mbere ya kabiri nkaguma ngenda kuko nari mfise idea nyinshi mugabo nakoreye kuri idea mbona umengo iragisibije ya idea mbona umengo abanwanyi benshi niyo bahagazemo rero nagiye gutahura neza yuko abagabo baba diaspora barereye abagore ngaha hanze ari bo bariko baragwa mu mporero cyane kurusha izindi kote zose iyo ndirimba ku mugore ndirimba ntivyari ku making sense canke sinari kuronka abantu benshi mpanurira nkuko nabikoze muri diaspora so nibaza rero yuko uzokenera kugira party ya kabiri canke ya gatatu nawe arayigindi idea namba zoririmba ku mugore n'abazoririmba heje narahejeje kabisa yes takwibutsa yuko nindirimba Mark Pharaon itagira ho free aya nta chorus irimo yani mwanzo mwisho kandi rero nirambira ahubwo rero umumengo ni gatonya kubera ko hari gihe ubona umuntu iheze ngo bro biraisha imara iminota 4 n'udusegonde dukenya uriko urumva mugabo uri kurayumva umengo na amasegonde 20 inspiration yavuye he kaka kujya nakubwiye hari gihe bishikiyo ntembere nkicarana n'abantu hari gihe umva umugenzi ariko arigamba ati ngo nakayigira ngo ari hariya canka mi pale ndo nipo nije ndamwubakiye ndibuka ari umugenzi yigeze kubambwira ico kintu ndumva neza yuko kimbabaje niho inspiration yavuye kandi ngerageje kuraba namwe ibiganiro murabikoresha ndabakurikirana ivyo biravugwa cyane ndavuga ati bwabo ndi cakintu nk'umuririmbyi kuki tutogi yani tutogihanura biciye mu muziki hama tukaraba ingene tukizana kuko namba narize content nize n'ingene ndayitanga iyo ndayitanga positively nibaze yuko atabantu
benshi nkuko nabaronse nari kuronka mugabo rero nashatse ndayicishe mu manuze y'iki gangster kugira ngo abantu bace batahura ati bwa bundi ububisha burakoreka mu ngo zacu kabisa. Case bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi Winnie McFarlane nakubwiye ati no busina kuzaniye ni umuraperi novuga umujene novuga ataramara n'imyaka 5 novuga McFarlane na myaka mugabo imyaka 5 kubera ko nibuka ibintu bijanye na rap haize nk'imyaka 3 ni oya career solo ni imyaka 3 nayo ntirakwira neza. Indirimbo yanje ya mbere nayisohoye 2019 mu kwezi kwa 12 so urumva neza yuko imyaka iracari mito iracari mu rungano rushasha lakini sawa kukitizama una mapana manene bro mfise agatwe gato mugabo ibintu kikoreye sinzi iyo ruza kuba runini bitewe n'ivyo niyumvira nari gusanga ngize urutwe rurengeye n'ugwa container kabisa. Yego. Yes nakine kumenya ati McFarlane ahije kuva muri studio gusora indirimbo nuvuga diaspora ndazi nawe nyuragiza agatima ati kini ingoma burya ntaza gutitaza abantu reka kumbere ndayumvisha abantu vico bamuhanura abantu warabahanuje barakubwiye ati burya iki kintu kirakwiriye kurekugwa canke byari bimeze gute hari abantu uri wa muntu wikorana ibintu byose. Yego hari abantu no je ndafise abantu tuba turi close nabo mugabo umwe wese bivanye na commentaire yama nanje mu mutima nkawubaza ukambwira ati ico kintu ntiwakosheje je ndumvira umutima wanje kurusha ibindi byose wewe uzumpanure iki uza kongereza kuvyo umutima wanje wari umaze kumbwira rero ca nkoresha ubwenge bwo kurobanura ivyo nkeneye gukora azuro ngazi mba mbona ati bwa bundi ca kintu nico so mimi naenda naco nimenda naco hari abatashaka ko ndayisohora iki ila mimi nimenda nayo tu yes muri na misi harasanzwe havunye ibintu umuririmbyi kwamenga umuziki warusanzwe ukurikiranwa cyane n'abantu barakurikirana cyane kwazamva ngo umuririmbyi yafunzwe kubw'indirimbo yasohoye kuri cyo nyine ntigeze ucyumvira ko McFarlane ko kwizova kikuzanira ingorane mu nyuma biciye muri iyo nzira bajya nabo babikora nuko baba barenze haniro mugabo je sinigeze ndenga haniro kubera ko nakoresheje amajambo mu Kirundi niyo ugiye mu mashure bayigisha nta jambo na rimwe ritarimwo bigisha mu mashure kandi utegerezwa guca ubwenge ubaye umuraperi so kandi rero ugerageje kuraba mu majambo yose noba narakoresheje nakoresheje imvugo mfunyafunyo zinyegeje babarira amatwi mvugo bivuze neza yuko atamuntu nigeze ndengera nigeze ntukana nibaza yuko ari cyo cyatumye ntahugwa cyane kuko iyo nza gukora ibintu atandero bifise nibaza yuko turafise abantu badukuriye kandi bari kumpana mugabo kubera ko batawe ivyo nakoze yuko ari vyiza barantahuye safi sana twongera kandi kantu zenya gatoyiga kakanu gatoyi cyane yo udahari n'amahoro kuko ndamukwakwanya iyo uje mu buzitiro ubuje kutujaganya udufaranga umuha ubu nitwo tunyorora na kari kambi muboha arazi ndayirekura ca gitanda wagura nico ndamubagirako kuri uzohamba ishati tayari naramaseko uratwengukanika ivyo vyinyuka mwanikira utazi iyo yumva icyaka ko ari je ndamuturira uburyohe bw'ububisha yaramaze kumenyera n'impuzi wa mwambitse nije ndazimwambura umufata nk'irigi nkamwirira nk'umurete kuko akunda jigijigi navyo mbikorana umwete ibuka mu rubibe yuko wahasize umwungu urasimba uzuraba ukuntu ndamumarirungu ikosa mukora murakwa mugatangaha mwese aba diaspora mu ngo zanyu nitwe twaha ashatse icuma nditica muryohereza ndamusavye kumpake yarazi nivyo binkomeza ndamuragiza inkoni kuko yikundira ndende ndamugwijije na solution ntora ni mwende yes McFarlane nashukuru sana ndugu yangu so nashukuru pia na indirimbo yitwa Diaspora iri kuri channel yanje ya YouTube nibaza yuko wanditse McFarlane canke Diaspora by McFarlane urafise kuyironka ndabibutse yuko content zigiye kuza zikomeye cyane kandi ari content nibaza yuko abantu benshi bazokunda rero nsaba abantu kugira subscribe ndabasaba namwe iyo muri ko muradukoresha ibiganiro nk'ibi gerageza mudushire kwa ka link natwe kugira ngo muduteze imbere ugira ubwo wa link yamaze kujako barayirabana ngaho nivuga muri bio ya Step Media barayibona no community barayisanga byo bavyiza gusumba hama ibindi muhezagirwe cyane mubandanye mudutera intege mudufata mu mugongo Imana ibafashe mugume mukora mutera imbere nkuko mbona umenga ibintu biriko birafata indi ntumbero turifuza yuko namwe mubona neza yuko muri ko murafasha abantu mugabo mufise
ico mubikuramwo kabisa yose ndabasengera cyane amen amen Yeah. Jace bakuza step media kuri 5 wifuza birebire wifuza byinshi wifuza kujya show genda kuvuga kuri YouTube channel ya Mark Pharaon wirire show y'indirimbo yiwe ariko gushira nuvuga ahabona kubwira ati diaspora abantu bose nuvuga uri hanze nuvuga uri muri Etats-Unis uri muri Canada uri muri nuvuga za Norvège hariya nuvuga za Australia ndakubwira ati message ni gwawe Mark Pharaon akubwira ati genda umvirize urabe ko atari wewe urimo kuvugwa tuzosubira no gutaha uri kumwe na Ben kuri micro behind the camera CK professional bye bye